gufyina mu bintu vy'Imana. Umviriza, wewe ukengera abakozi b'Imana, fais attention. Wandikire umumarayika w'ishengero ryo muri Efeso ivyo mpwemu yera avuga canke avugwa ko mu gitabo c'uwavugishwa n'Imana Yoweli. Namba hari ufise inyota naze kuri jewe anywe, kandi imbizi y'amazi y'ubugingo zizotemba ziva muri uwo muntu nk'uko ivyanditswe bivuga. Abantu bose barakanguka baravuga ati ivyo none ariko aravuga nibiki? Yesu ntiyahamagara ari ku bicu, nabari ku ikimenyetso gusa bazokumva inzamba. Imana iguha ubwenge. Amen. Nibuka umuntu umwe yaravuye i Karemi, yari umuntu w'umumama. Hanyuma rero araza umwungere wanje ntiyari ariho nyagihe yari mu rugendo, ansanga mu biro. Ashitse mu biro bamunzaniye ngo n'umushitsi yatumwe n'Imana ku ishengero ry'i Bujumbura. Ndamuhaye intebe ngo yicare aranka, mbona atanguye kwikungumura. Mama, habari gani? Karibu kwenye kiti, karibu. Tumviriza rero ndakubarire, aha si Kongo, aha ni Burundi. Utegerezwa kumva ivyo ndakubarira kuko aha ni Burundi. Utavyemeye so ntavyo gufyina. Hariho abatonzi inyuma bari bagomba kwihana vyo kuri batariko baravuza induru. Hanyuma ngo kama ni hivyo ngo ndakunkumura umukungugu. Ntanamubara ati kunkumura turabe, kunkumura turabe. Bibiliya ivuga iki? Nimba jewe n'umurongozi w'ishengero nkaba nuzuye mpemu yera, nkaba mfise ingabire z'Imana, nta na kimwe nshobora gutinya muri ivyo. Nimba hari itagenda neza, databuja arambarira, uwo muntu aje uwo ari we. Gomba tuje imbere y'Imana kumva ijambo ry'Imana. Turahaye kaze nyakubahwa mwungere wa mbere w'ishengero ry'i Bujumbura, kaze cyane mutugaburire muri iki gitabo c'Imana. Jewe ngomba nababarire ngaha muri iki gitabo c'Imana narubuye ikintu gikomeye gituma umuntu w'umugabo w'inkomezi aca bugufi, gituma abapentekote rimwe na rimwe abantu baturaba bagatangara kuko ntibamenye ivyo ari vyo. Hari ikintu dukunda abapentekote, nagomba mbaze abavuga butumwa ko boba bacibuka. Umupentekote w'ukuri mumumenyera ko kigaba avuga butumwa, kikabananira nca nimukira ngaha abapfasoni. Kiranga abapentekote ni giki? Mwese muca muvamwo. Ndakanje kwa bene wacu. Iki abapentekote bakunda kuvuga ni giki bakoze Imana? Aho te vois mpwemu yera. Ubu tugomba kuvuga kuri mpwemu yera. Iyo mpwemu yera amanutse, ivyishira hejuru bica bugufi. Iyo mpwemu yera amanutse, ibigaba bishugaba. Iyo mpwemu yera amanutse, arategeka, agatumbereza umuntu. Kandi iyo abagabo buzuye mpwemu yera barorohera n'abatwara igihugu kubatwara. Mpwema kubariye ngo icara uricara,
yakubarira ngo genda ukagenda, yakubarira ngo kora ugakora, yakubarira yakubuza ibyaha ukabireka ugaca uba umuntu mwiza. Mpwemu Yera ni ikimenyetso c'Imana. Umva, turagomba rero dusome ijambo ry'Imana. Nabonye mu mutima muri iri joro nari mfise kubandanya ibivuga ingene tuzobaho ibihe bidashira, ariko numva ijwi mw'ijoro mu masaha atari ijoro ndiko ndasenga, numva ijwi rivuga ngo ntuvaha utavuze kuri Mpwemu Yera. Yohana umubatizi abatiza abantu mu mazi menshi bamaze kwihana ibyaha byabo, ariko arababarira ngo inyuma yanje hariho umuntu andusha ubushobozi, uyo azobabatiza muri Mpwemu Yera na hehe no mu muriro. Haleluya, amina amina amina. Muri iki gitondo rero turagomba turabe ivyo Mpwemu Yera avuga canke avugwa ko mu gitabo c'uwavugishwa n'Imana Yoweli. Naho bamara n'iyinga ndiko ndavuga sinumva ijwi ryononekaye ngo nsarare, bavuze ngo hariho igicu cha gripe, ngira nivyo bivuye ko sindabizi, ariko reka dusome mu izina rya Yesu. Yoweli igice ca kabiri c'igitabo c'uwavugishwa n'Imana Yoweli, umurongo wa 28 na 29 haravuga ngo hanyuma y'ivyo nzoshuka Mpwemu wanje ku bari n'umubiri bose, abahungu banyu n'abakobwa banyu bazovugishwa nanje, n'abatama banyu bazorota inzozi, n'imisoro yanyu izobona ivyo yeretswe, kandi n'abagurano banje b'abahungu n'abakobwa muri iyo minsi nzobasukako Mpwemu wanje. Reka tubanze tuje mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana mu gice c'indwi. Turasoma hariya ku murongo, duhereye ku murongo wa 37. Twarigishije abapastori, twarigishije abavuga butumwa, twariko tuvugana ibyacu byo mu burongozi bw'ishengero, kandi twarigishije n'ishengero mu kuvuga ubutumwa bwiza. Ariko hano uyu munsi hanyuma y'ivyo tumaze iminsi turagomba kuvuga kuri Mpwemu Yera. Umviriza ngaha hantu, inzuzi z'ubugingo, nuko ku munsi uherukira y'imisi mikuru, niwo munsi uruta iyindi, Yesu arahagarara arasemerera ati namba hari ufise inyota naze kuri jewe anywe, unyizera inzuzi z'amazi y'ubugingo zizotemba ziva mu nda yiwe, nk'uko ivyanditswe bivuga harya hepfo. Ariko ivyo yabivuze kuri Mpwemu uw'abamwizera bagira bahabwe, kuko Mpwemu atari bwatangwe, kuko Yesu atari bwashike mu bwiza bwiwe. Turagomba rero kuvugana inyuma y'amajambo menshi yavugiwe hano muri iyi yinga, turagomba kuvuga kuri Mpwemu Yera. Mu minsi heze naraje ngaha, turi mu bintu byinshi ngaha byagiye biba muri komine Nyanzarake. Ndanezerewe cyane kubona abantu b'Inyanzarake basa gutyo bicaye neza batuje. Twaraje ngaha mu bihe biheze, ukaza wumva umuntu namye mbaza umwungere hano, naramubajije ejo ku mugoroba ati mbega babantu bahora bavugishwa cyane ngaha bagiye he? Aho Nyanzarake hari abantu bavugishwa gatoya ukomye, ubundi hari agasobanuro. Tugomba turabe ngaha bikomoka ha muri ibi dusoma.
bikomoka ngaha. Umviriza, mu minsi y'iherezo nzosuka mpemu yera, nzosuka mpemu wanje ku bari n'umubiri bangahe? Bose. Umviriza, abatamba bazogira gute? Abasore bazogira gute? Umviriza, mbere hari n'abandi ngo n'abagurano kazi nzobasuka ko mpemu wanje. Reka tubanze tureke byo mu isezerano rya kera tuje mu isezerano rishasha. Yesu yari yagiye mu minsi mikuru. Abisirayeli baragira iminsi mikuru, iminsi mikuru y'insago, umunsi mukuru w'impongano, iminsi mikuru y'iminsi mitambiwe. Yesu yari yaduze mu minsi mikuru. Araho acereje, abaherezi barasoma ibyanditswe, baratanga ibimazi, barasoma ibyagezwe bya Mose, barahwanya. Umunsi mukuru ugira uhere, baza babona arahagurutse mu ikoraniro. Arahaguruka, aravuga, bumva arasemerera, bumva arasemerera ngo namba hari ufise inyota naze kuri jewe anywe, kandi imbizi y'amazi y'ubugingo zizotemba ziva muri uwo muntu nk'uko ibyanditswe bivuga. Abantu bose barakanguka, baravuga ati ibyo none ariko aravuga n'ibiki? Hari habaye ibintu hariya mu muryango, iyo yari yarakuriye kwa Yosefu, barumuna we bakamubarira, bariya bene nyina bakamubarira, si barumuna we ni bene nyina kuko ntibari basangiye se. Hari n'abavuga ko Mariya atavyaye abandi bana, yarabavyaye mbere n'uwabaye umukuru w'ishengero ry'i Yerusalemu yarabayemwo Yakobo. Yaravyaye abandi bana, ariko tugomba kuvuga iki ngaha. Bari bamubariye bamuteteka, titwumva kuri wewe haravuzwe ibintu byinshi, kuri umwana w'Imana, kushobora byose, kuzoba umukiza w'abantu. Nta muntu yovuga ko ayo majambo yose ngo agume yinyegeje. Duga wiserura habona uvuge tukumve. Akihorera akamababarira ati igihe ntikiragera, banze murorere munyigishe. Ariko bamunsi baza babona raduse, namba hari ufise inyota muri mwebwe naze kuri jewe wanywe. Abantu bose barakanguka, yabivuga kuri mpemu yera. Turagomba rero tuvuge hano kuri mpemu yera. Mu byakozwe n'intumwa igice ca 2 haravuga ngo ku munsi wa Pentekote abantu bose bari bakoraniye hamwe, babandi Yesu yasezera intumwa 11 kuko Yuda ntiyarakirimwo, n'abagore bari abantu bagendanye na Yesu bashika nk'ijana bari mu nzu yo hejuru, kuko yari yababariye ngo ntibave Yerusalemu, ariko barore ico data yavuze, ico bamwumvanye, kuko agiye kurungika ubushobozi bwa mpemu. Bararorera bariko barasenga, bitegura bafise ubwoba, ariko wa mugabo twizera yarapfuye. Nibyukuri yaratubariye ko azopfa akazuka, yarazutse none yari yerekanye. Raba none yatweretse amaguru aduga, abayuda bazotumara ngaha. Bimwe byose harakora. Ubu rero mugabe Petero, wewe wazurabaza ibibazo byinshi. Petero, wewe warihakanye Yesu, bariko barategura ntibyanditswe hano. Petero, wewe warakunda kuvuga. Ubu rero ngaha ni kahera kwagiye, yaduza aragiye, baraho. Kuko Bibiliya ivuga ngo bariko barasenga, bararirimba zaburi, nta kindi gitabo bari bafise, bararaba mu byagezwe iby'abahanuzi bavuze, baraho. Maze iminsi bari bahawe ishitse, baza bumva aho bakoraniye haratigita, umuyaga mwinshi, harahinda igishitsi gikomeye cyane. Abantu bose barakanguka, ibintu
mitwe yabo. Gatoyi babona umuriro urigabuye mu duce duto umuntu wese muri baronka agace k'umuriro. Gatoyi uwo muriro barawura ubayongeramwo bose batangura kuvuga mu zindi ndimi. Mpemu Yera uba ikimuga, uba garucari, uba umutunzi, uba umukuru, uba umukene, uba wize, uba ubutize, umutima wawe ukawutunganya imbere y'Imana. Imana izokugwatiriza ikimenyetso ca Mpemu Yera kugira ngo yandike ngo ndafise abantu banje inyanzarake. Matayo, Mariko, Luka, Magadalena, Prisika n'abantu banje. Yesu ntiyahamagara ari ku bicu, n'abari ku ikimenyetso gusa bazokumva inzamba. Abantu benshi barafise uko bigisha ibya Mpemu, bavuga ngo abantu bose nibahaguruke bahabwe Mpemu Yera. Oya, ibi niko ndavuga ni iby'abakristo bihanye ibyaha. Ukaba utarihana ibyaha nturondere ibya Mpemu vyocahe. Abahindutse bahinduwe n'ijambo ry'Imana bakaba ivyaremwe bisha bakavyagwa n'amazi n'ijambo, nibo bonyene baronka ikimenyetso c'Imana ca Mpemu Yera. Umvirize, reka dusome rero hahandi nari nababariye, murabe ingabire z'Imana uko zimeze. Warahawe Mpemu Yera, urakeneye ingabire, kuko ingabire nizo zigufasha kurobanura ibidahwana, nizo zigufasha kwizera kw'ibyo wakiriye ari iby'ukuri. Ingabire z'Imana nizo zikuyobora. Ngomba some rero kuri babandi bavuze ko bafise Mpemu Yera, bongere ko niki barabe ko hari ico bafise muri bitugomba gusoma. Bene data, ivy'ingabire za Mpemu singomba ko mutabimenya. Murazi yuko mukirinja mukamwakwegwa mukaja mu bigirwamana bitazi kuvuga nk'uko mwari kwegeweko. Nico gituma mbamenyesha yuko ata muntu avugishwa na Mpemu w'Imana avuga ati Yesu ni kivume, kandi ata muntu ashobora kuvuga ati Yesu n'uhoraho atabivugishijwe na Mpemu Yera. Yamara hari ingabire z'uburyo bwinshi, ariko Mpemu n'umwe, kandi hari amabango menshi, ariko Umwami n'umwe, kandi hari uburyo bwinshi bwo gukora, ariko Imana n'imwe ikorera byose muri bose. Yamara umuntu wese ahabwa ikimwerekana ko Mpemu kugira ngo bigire iki. None ko muri iri koraniro urafise ikwerekana ko Mpemu, reka tudonde ibiri hepfo munsi. Kuko umwe aheshwa na Mpemu ijambo ry'ubwenge, uwundi agaheshwa n'uwo Mpemu ijambo ryo kumenya, uwundi agaheshwa n'uwo Mpemu ukwizera, uwundi agaheshwa n'uwo Mpemu umwe ingabire zo gukiza indwara, uwundi agahabwa gukora ibitangaza, uwundi agahabwa kuvugishwa n'Imana, uwundi agahabwa kurobanura Impemu, uwundi agahabwa kuvuga indimi nyinshi, uwundi agahabwa gusobanura indimi. Ariko ibyo byose uwo Mpemu umwe niwe abikorera muri bo, agabira umuntu wese uko agomba. Amen. Ahantu rero tumaze iminsi tuvugana n'abantu kuri izi ngabire, ariko ndafite iganuke abapasitori n'abavugabutumwa nanje ndimwo b'abapentekote, kandi si mu Burundi gusa, ni mu mahanga menshi. Kandi si abapentekote bonyene, reka nkoresha nitizira ijambo mu mashengero mvugabutumwa abo bita les églises évangéliques, no kuvuga abantu bavuga ubutumwa bubohora, bakemera ijambo ry'Imana ko ari ry'ukuri, ko rishigikirwa n'ibitangaza n'ibimenyetso, bakemera Mpemu Yera,
abo bose harya turi mu murongo umwe barafise ubumuga. Icambere ntibamenya bamwe gutandukanya kuvuga indimi nyinshi no kuvugishwa n'Imana kimwe, byose baravyitirana. Ikigira kabiri naco bazi ko umuntu w'ukuri yabatijwe muri mpwemu yera ari umuntu ashobora kuvuga mu rurimi rutamenyekana wenyene. Sivyo? Kuko ibyo dusomye ngaha ubiharuye ni 9, ariko ibyo ni kimwe muri ibyo 9. Umviriza, ahantu nimwahasoma neza mukaraba murabona yuko hariho ibintu bitomora. Mbegaho womenya ibintu byose ariko ukabura ubwenge bw'Imana bwo kugushigikira ngo utahure ibyanditswe, byokugora. Hariya hepfo haravuga ngo nimba ushoboye kugira ijambo ryo kumenya na cane cane ukaba uri umurongozi, ndakwifuriza ingabire yo kumenya, ndakwifuriza ingabire yo kurobanura, ndakwifuriza kumenya abantu bakubesha. Umuntu aheze konona ibintu, gukora ibyaha, gukora ibibi, acaza imbere yawe, nyakubahwa Mwungere, ndafise ingorane, mfise amageragezwa menshi, nawe ugacugororera ko ibiganza uraronsa intama. Oya, Imana iguha ubwenge. Amen. Nibuka umuntu umwe yaravuye i Karemi, yari umuntu w'umumama. Hanyuma rero araza, umwungere wanje ntiyari ariho nyagihe yari mu rugendo, ansanga mu biro. Ashitse mu biro bamunzaniye ngo n'umushitsi yatumwe n'Imana ku ishengero ry'i Bujumbura, ndamuhaye intebe ngo yicare, aranka, mbona atangiye kwikungumura. Mama, habari gani? Karibu kwenye kiti, karibu. Tumviriza rero ndakubarire, aha si Kongo, aha ni Burundi. Utegerezwa kumva ivyo ndakubarira kuko aha ni Burundi. Utavyemeye so ntavyo gufyina. Hariho abatonzi inyuma bari bagomba kwihana vyo kuri batariko baravuza induru. Hanyuma ngo kama ni hivyo ngo ndakunkumura umukungugu. Njanamubarira ati kunkumura turabe, kunkumura turabe. Bibiliya ivuga iki? Nimba jewe n'umurongozi w'ishengero nkaba nuzuye mpemu yera, nkaba mfise ingabire z'Imana, nta na kimwe nshobora gutinya muri ivyo. Nimba hari itagenda neza, databuja arambarira uwo muntu aje uwo ari we. Mwizina rya Yesu. Ashitse hanze abarira umukozi ngo uri umuchungaji ni mukari. Hapana, muchungaji si mukari, ntakuza gufyina mu bintu vy'Imana. Umviriza, wewe ukengera abakozi b'Imana, fais attention. Wandikire umumarayika w'ishengero ryo muri Efeso, wandikire umumarayika w'ishengero ry'i Perugamo, wandikire umumarayika w'ishengero ry'i Tuwatira, umumarira uti n'uwambere umurongozi abanza kubarirwa. Nimba uhagaze neza, Imana izokubarira ingorane ziri mu gikorwa, uronke ingene ushobora kuzitunganya. Kazanga upfa kugenda naho uzoza wumva umuntu aranamutse hariya avuga ngo turafise umunyabyaha, turafise umunyabyaha. Babivuga iyinga badatobora, uco hagarara naho tumviriza, hoya ntuzosubire kuvuga. Ubundi nawe acahagarara hariya aterega mugenzi wa munyabyaha ni wewe, kuko wakaze nawe azoca yatura. Uca ugwana nimba utagira mpere. Umviriza,
ndabifurije ingabire yo kumenya nk'abarongozi, ndabifurije ingabire y'ubwenge nk'abarongozi, ndabifurije ingabire yo kurobanura impemu kugira ngo tumenye ivyinyegeje mu bantu muri iyi minsi. Bakozi b'Imana, ibyo nifurije aba mwebwe dukora igikorwa kimwe. Ndabifurije ingabire y'ubwenge, ndabifurije ingabire yo kumenya, ndabifurije ingabire yo kurobanura impemu. Tugeze mu bihe bibi, duhagarare nk'abahizi, turi mu bushobozi bw'Imana. Bakristo, umviriza, n'abaguranokazi, n'abatama, n'abagore n'abagabo muri iyo minsi nzobasukako mpemu wanje. Reka ubushobozi bw'Imana busukwe mu ishengero, abantu bose buzura ingabire z'Imana. Icampa abagore b'Inyanzarake mu ishengero bakuzura mpemu yera, icampa abagabo b'Inyanzarake bakuzura mpemu yera, icampa imisoro y'Inyanzarake ikuzura mpemu yera, igashigira n'imbono yakazoza k'ishengero, igashigira n'imbono yakazoza k'iyikomine, ikagira n'imbono yakazoza k'iyintara, ikagira n'imbono yakazoza k'igihugu. Ejo muri mwebwe harimo abazotwara igihugu. Nimwuzure mpemu yera, mugire ubwenge, muzoba abantu bazima. Tereshemeko, haleluya, haleluya. Ewe ndarashangarasi, haleluya, haleluya, amen. Sinumva ko biriko birinje. Abantu benshi muri iyi minsi baravangiwe. Reka mpere ku bantu bato bato, abaririmbyi, abahariyaba, nibyo bizana impagarara mu gikorwa c'Imana. Hanyuma rero akabona umugore n'umugabo bamaze iminsi batata, bamaze iminsi batumvikana, bamaze iminsi batagira gutya, agaca kontoza ururirimbo ruvuga ngo ingo z'iyi minsi zananiranye. Nawe n'umubanyi wiwe ntiyigeze amuhanura, ntiyapfumye aza gutanga raporo ku murongozi ngo agende atabare muri izo ngo, agaca aza kuririmba mu rusengero. Aje kuririmba rero b'abantu kuko bamuzi bagatsitara, intambara zigaca zitangura. Uri umutovyi, nturi umukozi w'Imana. Abandi bavuga butumwa Nyanza ntabariho, narababonye iyo nagiye ndagenda mvuga ubutumwa, no mu mahanga narababonye. Aho gucira urubanza no guhanura abigishwa biwe, ahubwo aca afata Bibiliya kwigisha ibijanye n'abo bantu. Muri seminari twagize muri 1994 twari Nairobi. Iyo seminari yaratwigishijemo ijambo, nukuvuga aha abantu b'Inyanzarake, naho hari umuntu w'inshuti ngaha akantumira ngo ngende sinshobora kugenda kuko yohava ndoga. Urazi ngena ndoga, ahava mbarira ibyaha biri Nyanzarake, kandi nanje mu byo nateguye hari aho biza kwinjiramwo. Hanyuma ninaheza kwigisha cavuga ati yanguha, ejo narabimubariye, twamye turabivugana yamye wanje, ugomba ko tuganira kuwa mbere ubutumwa buheze nasha. Niko muri seminari y'abarongozi batugiriye, yari conference de dirigeants africains b'abaroriji. Muri ico gihe baratubariye, ugiye kuvuga ubutumwa bwiza tugenda urararaguza mu mihana, ushikaho bagutumiye ugatekereza, ugasenga Imana, ukumviriza ico Imana ikubarira. Umviriza rero ngaha abantu benshi baca bahengera ivyo bavuganye hariya muri quartier, nivyo bizana intambara, nivyo bizana intambara mu mashengero. Ivyo bavuganye bakagira inama hariya muri quartier, bagaca baza mu rusengero, agaca avugisha, ubundi agasobanura ngo ni Imana yabivuze. 88 nagiye kwigisha mu bubwiriza bumwe bw'Ibujumbura bwo mu Kinama, naho mpora ndabibabarira abo bantu barihanye bahora babivuga. Agaca haguruka rero akikunkumura, avuga ibintu bitumvikana, akavuga. Hanyuma rero ahejeje kwikunkumura
hariya, uwo mutamakazi yavugishirizwa hariya, umusore nawe agaca ava hariya yiruka agahagarara ngaha agaca avuga ati pastor, urumva uko yavuze uriya? Imana yavuze ngo wewe uriko uratwigisha ariko uriko uravugishwa n'abadayimoni. Cyangwa mubarira ati mu izina rya Yesu nyamanza kwa jina la Yesu. Acaricara aho nyene ntiyasubiye niyo yaje acaricara. Ngiye kuvuga ngahamagara bihanye, uwa mbere yahagurutse kwihana n'uwo nyene. None iyo mpemu yari yahe? Wewe wibaza yari mpemu yande Imana? Umviriza rero, ukaba ufise ico wahawe urakivuga, Imana akaba ataco yaguhaye nyamanza. Umviriza, tugira kuko amasaha tubona ariko aragenda, twongereko bikeyi gusa kuko twasangiriye umwanya n'abigishwa banje kandi nabo bigishije neza cyane, mwana bashimiye kuko bo bavuga ibisosa ariko jewe ndiko ndavuga ibigumye. Reka dusome ijambo ry'Imana muri kicete nyene c'Abikorintho, tugira tuhasome mu izina rya Yesu Kristo. Icete c'Abikorintho mu gice ca 14, ndagomba kubiteye amadidane muri iki gihe, biba ari byo nihutira, ibindi navyo abungere baha bazobibandanya. Igice ca 14 umurongo wa mbere, mwirukire urukundo, yamara mwifuza cyane ingabire za mpemu, cyane cyane kuvugishwa n'Imana. Umwiza munkurikire musome murabe. Uvuga ururimi rutamenyekana s'abantu abarira, ariko abarira Imana kuko atawuvyumva, ariko mu mpemu avuga amabanga. Ariko uvugishwa n'Imana abarira abantu ivyo kubakomeza n'ivyo kubahanura n'ivyo kubirura. Uvuga ururimi rutamenyekana ariyubaka, ariko uvugishwa n'Imana yubaka ishengero. Nagomba ko mwese muvuga indimi zitamenyekana, ariko ikirushiriza ko muvugishwa n'Imana. Uvugishwa nayo aruta uvuga indimi zitamenyekana, shiti yo bisobanura kugira ngo ishengero rigire gute? Yubakwe. Intumbero y'ingabire za mpemu yera si ubwishimye, ni ukubaka ishengero. Urashobora kuvuga mu ndimi zitamenyekana, Imana ikaguha ijambo ukabisobanura. Urashobora kuvuga mu ndimi zitamenyekana ukagezaho, nimba bitariko birasobanurwa usikawiye pale nyamanza pasaba. Nukuvuga twese ngaha ko turi abapentekosti twemera ingabire za mpemu yera, twohera hariya ku mubari, hariya uriya mupasoni yicaye, mwese turdorore tukavugisha twese ko tungana ngaha muri iri koraniro. Hakaba haje nk'umupagani yarazanywe no kwihana muri iki gitondo, akabona twese twabaye uko, yoca yimvira ko twabaye gute? Twasaze, aca avaha yiruka ataha. Kubera iki? Ntiyamenye ivyo twavuze. Umviriza rero, ngaha uvuge ivyubaka ishengero, uvuge ibitazazanira ishengero. Umviriza, muri experience umuntu afise muri ivyo, ushobora ni nk'akarorero, ushobora kuba ndiko ndasigura ndafise ikimenyetso sindakibabarira, ushobora kuba ndiko ndasigura nkabona ijambo rije muri jewe sindaribabarira, mbonye rimaze kuza naho mba nateguye amaverse 10-20, naho noba ngize 3, mbonye ico kimenyetso kimaze kuza nca mpagarika. Nta bindi biba vyakwiye, ivyo Imana yantumye biba vyakwiye, just stop. Kubera iki? Narabigenzuye, ndeze hakurya haza ibindi. Umviriza, kuba muri mpemu si kuba umusazi. Oya, kuba muri mpemu ni wewe Imana yagomwe ikubitsa amabanga. Ko yakubikije amabanga rero, Imana si y'umuvurungano,
irafise uko bitondeka muri wewe. Muzobona umuntu ariko aravuga mu ndimi zitamenyekana avuge kugeza aho aravuza ingoma, yanke kwicara, yanke guhora, kugeza aho ugenda umukoreka byanke, mbere akavuga ati mvako wa mupagani. Tayari wenyine ariyerekanye ko atacarimo. Umuntu w'Imana niyo woca impande yiwe uriko uragenda aravyumva arumva ko atari mu mwanya wewe, agahagarika wenyine buhoro buhoro. Umviriza, reka muzingurure ku rukaratasi rwo hirya aho nyene muri ico gice ndabereka aho dusoma, ariko mu nkundire dusome duhereye ku murongo wa 26 n'amajambo menshi tuyasome, kandi nta bintu byinshi nza gusoma harya, ariko ndagomba ko ndabibandanya nibyo birimwo insobanuro n'urutonde rw'ibyo twavuze. Icete ca mbere c'Abikorino 14:26 abatwandikiye mu Kirundi bavuga ngo byose bikwiye kugira gute? Gutungana neza hehe? Mu makoraniro. Tega amatwi wumve. Nibite gabende data, iyo mukoranye umuntu aba afise indirimbo, baririmbye murateba murashima ati nibasubiremo, siko? Ibikurikira, umuntu wese aba afise indirimbo canke amajambo yo kugira gute? Aha, murumviriza mutega amatwi. Canke amajambo ahishuriwe, canke ururimi rutamenyekana, canke amajambo yo kugira gute? Yo kurusobanura. Mumviriza rero, vyose bikorwe kugira ngo abantu bakomezwe. Nihaba bavuga ururimi rutamenyekana, havuge babiri canke batatu bagasaga, kandi bavuge bakurikirana, hagire ugira gute? Bariko baravuga atawubisobanura bahore bacereze. Reka tubandanye. Ariko nihaba hatari ubisobanura, uvuga ururimi rutamenyekana cereze mw'ishengero, yibwire kandi abwire Imana. Kandi abavugishwa n'Imana bavuge ari babiri canke batatu, abandi bagire gute? Abandi bagire gute? Abavuga ubutumwa abandi bagire gute? Mw'ishengero abandi bagire gute? Uvugishwa n'Imana si ukuvuga ko ari baganze ibintu byose, oya, babigenzure, kuko si wowe wahawe mpemu wenyene, n'abandi barayihawe. Si wowe wamenye ijambo ry'Imana wenyene, n'abandi bararironse. Si wowe uri umwana w'Imana wenyene, n'abandi bararironse. Reka babigenzure. Ubushobozi bw'impemu, abahawe ingabire zo kurobanura, abahawe ingabire zo kumenya, abahawe ingabire zo gusobanura, abahawe ingabire z'ubwenge, reka babigenzure. Haleluya. Umva, hariho ukundi ushobora kuvuga ati none haba bivuzwa atawe ufise iyo ngabire yo kubisobanura canke kubigenzura canke kubimenya canke vyoca bigenda gute? Biragoye se? N'ibintu bibiri canke bitatu. Icambere, ingabire z'Imana zisobanuzwa izindi ngabire z'Imana. Uw'impemu asesa uw'impemu wundi. Umva, ico ni kimwe. Iryo ni ibanga rikomeye. Kabiri, uwo muntu barashobora kugera izo ngabire ziwe n'ibikorwa vyiwe bafatiye ku mibereho yiwe hariya muri quartier, hariya ku mutumba, hariya mu gacimbiri, hariya muri serire. Uwo muntu nta umuhanigwera muri serire. Uwo muntu yarananiranye hariya mu isoko, uyo muntu yarananiranye hariya nigateranya. None ku munsi w'Imana ariko avuga amabanga y'Imana kandi ntiyigeze yihana. Abantu bavuga ati yeme naho ingabire z'Imana zibaho, uyu ntazomubaho. Muzokumva abakristo hariya mu mihana abantu bavuga ngo agasanga
Marita, ni Marita wo muri Bibiliya, si wewe hoba hariho Marita, ni Marita wo muri Bibiliya, ngo agasanga Marita azoja mu ijuru, agasanga Pasitori Rukuninda azoja mu ijuru. Ibyo ni byaririmbwe n'abigishwa banje bo mu Kinama, agasanga Pasitori Rukuninda azoja mu ijuru, naje nzorijamwo. Uwo n'umupagana bariko arakwigamba, ni ukuvuga uwo bamugenzuza ibikorwa byiwe bya misi yose hariya muri katiye. Ibindi baragenzura ko yakijijwe by'ukuri kugira ngo ingabire z'Imana zimubonekemo. Ntawe ushobora kugira ingabire z'Imana atakijijwe. Zovahe, zokwinjirira hehe, mwohurira he n'ubushobozi bw'Imana n'umupagana? Umviriza rero, ngahantu niho numvise mu mutima ko ntashobora kuva i Nyanzaraki ntavuze ahantu. Dusome kuri 30. Ariko ubundi yicaye ntiyagira icyo ahishurirwa uwabanje ahore, kuko mwese mushobora kuvugishwa n'Imana umwe, ngo bose bige bose bahanurwe. Impwemu zavugishwa n'Imana ziganzwa nabo, kuko Imana atari iy'umuvurungano, ariko Imana ni iy'iki? Amen. Umviriza rero, umviriza, mu minsi y'iherezo nzosuka mpwemu wanje ku bari n'umubiri bose. Abari n'umubiri bose bazovugishwa nanje, mbere n'abagurano b'abahungu n'abakobwa bazovugishwa nanje. Reka dusubire mu Byakozwe n'Intumwa 2 duherezaho n'ijambo abari bazazaniwe n'ibya mpwemu yera bavuganye na Petero. Nta Byakozwe n'Intumwa 2 umurongo wa 37. N'igihe cyo kuri Pentekote abantu bavuga ko abantu baborewe, hanyuma Petero arabasobanurira banyuzwe n'ibisobanuro ziwe ku bijanye na mpwemu yera. Bamaze kunyugwa baca barabaza ico bokora, nawe aca arakibabarira. Nanje ndavuga hano i Nyanzaraki, agasanga ata gace k'ingabire z'ivya mpwemu, agasanga utari bwumve iyo nkuru ya mpwemu yera n'ingabire ziwe, agasanga utari bwamenye ko mpwemu yera agaba ingabire, ndagufitiye iganuke nkurikira kuri aya majambo ngira nsome kugira ngo bikwigishe bigufashe uhitemwo uyu munsi. Nawe Imana ikugomwe, ikugwatiriza ingwati, iguha ikimenyetso, iguha ingabire izohora ikurondererako. Haleluya. Reka dusome 2:37 Ibyakozwe n'Intumwa. Bumvise ivyo bibacumita mu mitima, babaza Petero n'izindi ntumwa ati, bagabo bene data, mbega tugire dute? Urizo nzuri sana. Petero abishura ati, nimwihane umuntu wese muri mwebwe abatizwe mu izina rya Yesu Kristo mubone guharigwa ibyaha byanyu, kandi muzohabwa ingabire ariyo nde? Amen. Kuri 39. Kuko isezerano ari ryanyu, kandi ari iry'abana banyu n'abari kure bose, abazohamagarwa bose n'Umwami Imana yacu. Kandi ashigisha intahe ayandi majambo menshi arababarira ati, nimwikize ab'iki gihe kigoramye. Nuko abemeye amajambo yiwe barabatizwa, abongewe kuri uwo munsi ku bari basanzweho bari nk'ibihumbi 3. Baravuze ubutumwa kabisa uwo munsi. Imana yari yerekanye abantu 3,000 barakizwa. Ndagufitiye iganuke ewe wa muntu w'i Nyanzaraki, umviriza. Baza nk'uko abayuda b'i Yerusalemu babajije, bagabo bene data tugire dute? Mwihane mwemere ubutumwa bwiza. Bagabo bene data tugire dute? Mwikize ab'iki gihe kigoramye. Haleluya, haleluya, haleluya. Mwikize. Haleluya. Mwikize kubera iki? Hari isezerano. Isezerano ni iryanyu, isezerano ni iry'abana banyu, isezerano ni iry'abazogenda bose bahamagarwa n'Umwami
mpemu yera mpemu yaratanzwe uwo kuturwanira no kuduhindura bera mpemu yaratanzwe uwo kuturwanira no kuduhindura bera unami mbele y'Imana. Ninasikia ushwari. Ninde yahomvye yabaye mu ishengero ry'impwemu yumye? Ninde atagira amavuta y'Imana? Reka kweraguza ukaba wumva ugaragara ngwino. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Ndakuroreye ndiko ndaririmba akarimbo. Si kwa uwezo wa binadamu mambo yatatendeka. Si kwa uwezo wa binadamu mambo yatatendeka. Bali kwa nguvu za Roho Mtakatifu, bali kwa nguvu za Roho tu, si kwa uwezo wa binadamu mambo yatatendeka. Si kwa uwezo wa binadamu mambo yatatendeka. Bali kwa nguvu za Roho Mtakatifu, bali kwa nguvu za Roho tu, si kwa uwezo wa binadamu mambo yatatendeka. Hallelujah. Bakazi n'Imana, haguruka mufasha w'abantu. Abantu batumbera muri uru ruhande hariho ubwatsi bwiza ngaha, hari umusezero mwiza. Ngwino twihane ibyaha kugira ngo ingabire z'Imana zitubemwo. Ngwino duhinduke ibyaremwe bisha kugira ngo ijuru ritwemere. Ngwino umwami atugirire neza. Hallelujah. Hallelujah. Amen, 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 amen. Hallelujah, hallelujah. Imana itugirire neza. Imana ihezagira ishengero ry'Inyanzarake. Imana ihezagira ishengero ry'Inyanzarake n'abarongozi bateguye iminsi myiza yo kuba imbere y'Imana kugira ngo twibukanye urugendo rwacu rwo kuja mu ijuru. Twibukanye ubushobozi bw'Imana mu ishengero. Twibukanye urugendo rwacu rwo kuja iwacu. Ngwino umuntu wese yumva agaragara. Ngwino umwami akugirire neza gutabara. Tugira dusenga Imana. Umwungere w'ishengero kaze musengera aba bantu. Mana mu izina rya Yesu turagushimiye, turakubashe, turagupfukamiye, turagushimiye kuko uri Imana nziza, Imana yihangana, Imana izi byose, ibona byose, Imana itanga imbabazi. Turagushimiye, turagushimiye ko wemeye ya zankoni ku musaraba, ya masaha agumye, cya gihe kigoye, cya gihe abigishwa bari bagutaye, cya gihe uri wenyine ku giti
nushimwe kuri izi mbabazi kuko uri mwiza kicumba ijwi rya mpwemu yera. Turasengeye iri shengero Mana, turarisengeye, turariterura amaboko yawe Mana. Gira imbabazi Mana umwe wese, gira imbabazi ukwangaza imitima, gira imbabazi ugucanganyikirwa, gira imbabazi Mana ukuvangirwa, gira imbabazi mw'izina rya Yesu kuyerera, girira imbabazi ibyaha by'uburyo bwose Mana. Ubezesha amaraso, ubaharire, ubeze kuko uri Imana nziza. Wagabiye utanga imbabazi, wagabiye guharira, baharire. Reka amaraso ya Yesu, reka ububasha bw'amaraso ya Yesu ucagagure iminyoro y'igipfumu, iminyoro y'abadayimoni, iminyoro y'ububasha bwose bw'umwiza. Amaraso ya Yesu yuhagire kandi abohore, ubagire bazima, ubahe kwidegembya, ubahe ubugingo busha, ubahe kwimukira mu bibero byawe, ubahe kuba hafi yawe, ubahe gukumbura no gukunda ijambo ryawe no kukubaha. Urakoze kutanza imbabazi, turagushimiye mu izina ry'umwami wacu Yesu. Amen. Umwami Yesu abagirira imbabazi, ariko ukaba ufise ibiheko ntubitahane. Uze guhengera bariko barasenga, ubikure mu mufuko, ubikure aho wabisize, ukororere harya, bazovyegeranya babite. Ukaba ukiraguza ntusubireyo, ubivemwo. Bikaba hari ibyo mufise hariya mu mazi wanyu byababujije mpwemu yera ko yinjira. Murazoheze mubigarukane, mubizane babiturire. Amaraso ya Yesu Kristo afise ubushobozi bwo kubohora. Umviriza ububasha bw'Imana, reka bugendagende. Mwebwe Imana ibaharire, musubire aho mwari muri. Umwami abagirira imbabazi. Hageze umwanya mwiza wo kurwana n'inkomezi z'umwijima. Abantu bose bumva ko barwaye bahagarara aho bari. Mwebwe batagwaye musubire aho mwari mwicaye. Hanyuma rero ubushobozi bw'Imana bwiyerekane hano bugendagende. Umuriro w'Imana utibuke, abantu bose barwaye bahagarara aho bari. Ngomba nsabe mugenzi wanje twazananye pasiteri azasengera abarwayi. Nyarugusenge mugenzi, kandi abakozi b'Imana tumaze iminsi twitegura tuje mu mwanya umwe. Igicu cy'abadayimoni kirubikije, turagomba kurwana n'imizimu y'ikuzimu mu izina rya Yesu Kristo. Senga Mana data wa twese uri mu ijuru, mu izina ry'umunyabushobozi yinjiye byose. Muri aya masaha turadugije naza duhagaze muri rya jambo ryawe. Waravuze ibimenyetso n'ibitangaza bitangira bikurikirana ijambo ryawe. Niba ndabibona umunsi Petero ahagaze imbere y'Abayuda, ahagaze imbere y'abakomeye, ahagaze imbere y'abanyabwenge, ahagaze imbere y'abanyacyubahiro, abategeka imbere mu mizigo y'umuhano, ibisigo birahunga, imiyaga bifatwa bine. Mu izina rya Yesu, none muri aya masaha izi ndwara zose imbere mu misozi w'Imana, usambure kugira ngo iboma byose indwara z'amaherane ibyaje muri abo bantu mu izina rya Yesu, ibyavuye ikuzimu, ibiduga mu myonga mu izina rya Yesu, ibyazanaye mu biyaga tubifashe mbere. Turafata mbere, umuriro w'Imana, umuriro ni wake, umuriro nusukwe, indwara zikire, abamugaye bamuguruke mu izina rya Yesu. Reka ubushobozi bwururuke, reka muri uyu mwanya ikibazo kimara kigendagende mu gihugu y'umuriro
imico n'ibitangaza bikurikirana ijambo ryawe, abarwayi bakire, ibimuga bimuguruke kwizina Yesu, kwizina Yesu. Tutubiza wari bawe, tutubiza wari bawe, tutubiza wari bawe, tutubiza wari bawe. Amen. Reka ibintu bihinduke, bize bimenyekane kuri umukozi w'umuhanga, bize bimenyekane ni Eliya yavuze ariko umusozi Karumeli reka bimenyekane kwa Imana wenyine, reka bisobanuke ari Nyanzarake kwa Imana wenyine, kandi kw'iki gikorane cyakoranye izina ry'Uhoraho, ibisigo bifatwe mpiri, abandi bana baswe n'impemu mbi zifatwe mpiri. Umuriro w'Imana, umuriro w'Imana, umuriro w'Imana, umuriro w'Imana, umuriro w'Imana usanye taka umuriro, 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 umuriro w'ijuru, umuriro w'Imana, umuriro, umuriro, umuriro. Yewe masi, yewe agisigo, yewe antemu, umuriro w'Imana, umuriro w'Imana. Urasha, urasha, urasha. Sohoka, 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 sohoka. Ntabwo tukubemereza ndavuga ngo impemu mbiri dusohoke muri abantu, impemu mbiri dusohoke, impemu mbiri dusohoke. Umuriro w'Imana n'uturire, umuriro w'Imana n'uturire, bimenyekane, bimenyekane Nyanzarake, bimenyekane Nyanzarake ko nta yindi Mana ihwanye nawe, bimenyekane muri aka karere, reka bimenyekane, reka bimenyekane, reka bimenyekane. Iyo wahishe Imana tubigushimiye gutyo mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu uri mu ijuru, amen. Amen. Keretse abo barwaye bakubiswe hasi n'ibisigo, abandi mubanze musubiraho muri. Abo bose bafashwe baryamye mu batware hariya, tugomba dukora ikindi gikorwa. Laissez-moi la pacaba, oh la samego, oh la chapa, telle de la chicolo, oh la chamba, oh la chamba, mana data. Mana data wa twese turatangaje icyubahiro cyawe, turatangaje ubushobozi bwawe, turatangaje ukugororoka kwawe, turatangaje icyubahiro cyawe mu ishengero ry'Inyanzarake. Ubasha bumanukana umuriro muteho, ingabo z'Imana zimanuke, abandi basigwa amavuta, izina rya Yesu Kristo rimenyekane, ingoma z'Imana bagenda iki gisagara. Reka ingabo z'Imana zimanuke mu bantu, reka amavuta y'Imana asigwe mu bantu, reka ingabo z'Imana zifurugwe, reka umuriro w'Imana wake, reka imirimo y'abavuge, reka imirimo y'abavuge, reka imirimo y'abavuge, reka imirimo y'abavuge. Orashakara ubushobozi nibugendagende, ubushobozi nibugendagende, ubushobozi nibugendagende muri iri koraniro, ingabire z'Imana nizigendagende muri iri koraniro. Reka amavuta y'Imana asigwe kuri aba bantu bakoraniye hano. Mana ndaguhimbaje kuri kurakora, uri kurasiga amavuta abantu bawe, uri kurahezagira iri koraniro, uri kuraduhezagira natwe abakozi. Reka umugisha w'Imana usendanishe muri iri shengero. Urakoze kubyumvise kandi kubyemeye, natwe tubasengeye gutyo mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu, amen. Muvugire rimwe mwese muti amen. Muzungagiza amaboko hano yo gushimira
Ishengemo